umuhizi agira kabiri ni Dawidi. Imirongo kubera uyu muyaga nahavuye nibagira, ariko reka ndayibara ntacu ndayibasomera. Ku buhizi bwa Gideyoni ni mu Bacamanza igice c'indwi. Ubu ngomba kuvuga ku buhizi bwa Dawidi ubuhizi bwiwe, kandi iki kintu mugisuriye musubire mugisuriye cyane. Abahizi s'abagaragarira amaso, abahizi s'abasesature, kuko bakuru ba Dawidi byari ibihungu by'ibitangaza, des officiers de l'armée, ku buryo uwavugishwa n'Imana umucamanza Samuel atumwe gutoranya gusuka amavuta ku Imana yamutumye ko la famille yabo umuryango baba bashinga ntari bamuherekeje bose bavuze banza muhamagare ya misori hagaze neza kamere. Abo two turinda tubona ko ari beza, uhoraho ni batubibona beza bikomeza, beza bigihagararo, beza b'abanyabwenge, beza sibyo, beza b'imvuzi, nespa barabatondeka. Uwa mbere Samuel aramugomwaga yeri akumva yo cakagasuka, uhora hati wihende muhemu yati witonde, ndabona kurihuta, itonde. Uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, Samuel ati nukuri uhoraho yansutse. None nimba ugiye gusukwa kwa mavuta atavuye muri aba basore aba araza kuva hehe? Hatasigara ikibazo ngo none mu bahungu bawe ga Isayi nta wundi? Ati karahari. Haleluya. Ega namwe bariko baravuga karahari, karacyako karira university, karahari. Tiko turagasengera kaze gaheza amashuri, karahari. Imana niyo agafasha kazoheza, karahari. Muzi impamvu babavuga ngo karahari? Hariho abayahegeje, hariho abazabara yaronse, inoti bayegeranije, amazu barayubatse, imiduga barayifise, mugabo mwe muracari karahari. Mugabo ako nyene, ako, haleluya, ako nyene ati ntidufungura n'urubanza ntirushishikara, ako nyene kataje. Laissez-vous recruter. None nimba marayika yadutumye kuno munsi ugasanga wewe uri kakani nyene ngo karahari kandi ntidushishikara kataje, uriteguye. Dawidi bacara mukuriyo iyo yagiye kuragira intama, akiri kwaraza vous connaissez l'histoire. Muhema abwira Samuel ati kujya nene, bamwe bati karahari, muhemu nawe ati kariya nyene. Haleluya. Iyo bitabuko twese ahandi tuba tuhari, baramutora. Icyo ngomba kuvuga kuri Dawidi cy'ubuhizi rero, ni igihe akiri inyuma y'intama, inyifato yagira imbere y'amadubu n'intambwe yazitiye. Yashinze nawe nyene ko idubu canke intambwe irondeye gutwara umwagazi ngo yayigurukira kakayitabura umunwa, ati uhoraho yabanye nanje, nta dubu nta ntambwe yigeze intwara intama canke umwagazi. Ishaka yo gutabara bariko barahona, nico niko ndababwira c'ubuhizi. Ubuhizi sukuririmba neza navyo nyene mubyizi, ubuhizi sugukoranira hamwe tugasenga navyo nyene mubyizi. Ubuhizi nugusimba ijya ntambwe igenda yirotsa, iyivuga irondera wirotsa tukayicakira mu izina rya Yesu, tukayankira kwizira barotsa, nibwo buhizi. Ubundi buhizi bwa Dawidi ni igihe yagenda ku rugamba agemuriye bakuru biwe. Sawuli n'ingabo ziwe bari bemeye, bariyakira, reka nkoresha amajambo ya kino gihe, baremera ko witwa Goliyati
abatuka akabatukana n'Imana yabo. Bari bavyemeye bavuga ati none tugire gute? Mugabo Dawidi kandi nyene gashitsa wari kabona Bibiliya ivuga ngo intakebwa yumva mu maguru, mu maboko, mu mavi, mu mutwe ishaka riramwangiye biragahera. Kubita umwana w'umuntu yocokora Uhoraho n'ingabo ziwe. Yumva muri we ico kintu naho carehaye amahema mwubatse. Shaka muharure muza gusanga ari kilometero cyose cyari kigatanya. Mugabo yumva wewe mu buto bwiwe no mu bunini bw'iyiri muri we, yumva muri ati yongikubita hasi. Ntutinye ibyo muhura navyo, si mu nkomezi zawe, si mu bwenge bwawe, si muri experience yawe, mugabo ishaka ryawe. Esi cyoma muri twebwe Uhoraho agakeya iyo zere, ubwo bushizi bw'amanga. Niko murankurikiye? Ubwo bushizi bw'amanga ukamenya uti wa musozi we, naho warananiye abandi, jewe n'Uhoraho ari muri jewe turagusenya twe. Uvuga butumwa yitwa Monke bende ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aca tubwira umugani ngo wakanyegeri kagendeye ku nzovu. Inzovu murayibona ngene nga akanyegeri n'umumura abaho nk'umwuka kaca kagenda ku mugongo w'inzovu. Ya nzovu ikiragenda ica ku kiraro, nk'ubu yoca kuri cya kiraro kiba hajya mu gatumba kigera ari kakanyegeri kazamo ngo aho kariti karatinya ati turapfuye. Gahengera bene inzovu bashitse hakurya, niko kashinga intaye ngo twe n'inzovu twe n'inzovu twanyiganyije ikiraro bene inzovu. Wewe nawe mwe na Yesu. Haleluya! Twe na Yesu, twe na Yesu. Ibiraro bizogikanyika, imisozi zo kwisenya, Satana zotubisa. Mugabo ukaramuka uvuye ku mugongo w'iyo nzovu, ukaramuka uvuye muri Yesu, oya nta nico novuga. Aho niho hari ubuhizi rero bwa Dawidi. Abandi bahizi nahawe kubabwira uno munsi n'abasirikare ba Dawidi. Hariho abasirikare ba Dawidi, muzobisoma mu gitabo kigira kabiri cya Samueli igice cya 23 ku murongo wa 15 25-15. Abo basirikare sinzengene mu mutima wa Dawidi ariko arahunga, yababwiye ngo arakumbuye amazi ya hehe i Betelehemu. Kandi aho hantu i Betelehemu kugira ushikeyo waca ku mabarikade menshi cyane, c'était gardé. Byasaba rero ko kugira ugende kuri ya mariba y'i Betelehemu kwari ugutanga nk'ubugingo bwawe, waba uri kuca muri danger. Bwacaboneka ngo abantu babahizi abatoya, umwami wacu niyo kwifuza amazi ngo ayabure, kandi ari amazi dushobora gushikira tukayamuzanira. Ubaca baragenda umwami twebwe turagiye kuzana ayo mazi. Dawidi umuntu w'Imana aravuga ati jewe ndabaretse bagende nawe. Mugabo mu mutima avuga ati Uhoraho urabana n'aba bantu, kuko bitabaye ko amaraso yabo nzohava ndayaharurwa. Aza babona baragarutse bamuzaniye amazi. Abasomyi ba Bibiliya Dawidi yaranyoye, yaciye asuka. Kunywa aya mazi kosa no kunywa amaraso yawe. Mugabo ndabashimiye murabahizi. None gabashe ubwo aho umwami wacu nta nyota afise ikintu kanaka. Dawidi yaranyotewe amazi y'i Betelehemu. Yesu umwami wacu anyotewe iki? Anyotewe ko tugenda tukamuzanira zijya ntama ziriko zirazimirira mu rupfu ruzanwa n'ibyaha.
Yesu nta yandi mazi anyotewe, agomba ko dufata umwanya tugasengera bajya abantu bariko barahona. Ibyo rero ubuhizi ndiko ndababwira bisaba ko mwunguruka amaso mugashika ahandi hantu. Hari ikorasi ihora ivuga ngo saha gusa, wari ahandi ndagomba kuhanshika. Mu gusenga hari ahandi, mu ijambo ry'Imana hari ahandi, mu kunywana na Data na Kristo na Mpwemu Yera hariho urundi rugezo, mu kugira umutwaro w'abahona hariho urundi rugezo, mu gushinga intahe hariho urundi rugezo. Nimwasubire, nimwifuze, ndabinginze mu izina rya Yesu, mwa pepiniyeri mwe, nimwifuze gushika ku rundi rugezo, nimurengere ibyo mwamenyereye. Kuko umuhizi ugutoranywa kwiwe nawe ubwiwe kuramutangaza. Aba bahizi rero ndabahejeje, ngomba dusome ya majambo yo muri Apokalipsi cyo gusenga. Hagire umuntu aza hano yamaze kuzingura mu vyashiro hano igice cya 3, aze guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 6. Ndagomba uriya murosoro tisabari wazo umwe yaduteresha korasi neza cyane. Nazi dusomere ayo majambo yo mu vyashiro Yohana 3 ku murongo wa mbere gushika ku wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Indayanzi ivuga ngo icete cyandikiwe ishengero ry'Isarudi, kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi utufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi. Aravuga ibi ngo ndazi ibikorwa byawe, kuvugwa kuri muzima ariko uwapfuye. Giriwe maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atari ibikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana. Imbere y'Imana yanje. Niwibuke rero ingene wakiriye kandi wumvise, uvyitondere wihane. Nuko rero nutawe amaso nzoza nk'igisuma, nawe ntuzomenya igihe nzokubira. Ariko ufise amazina makeya y'Abisarudi batanduje impuzu zabo, nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Unesha azokwambikwa atyo impuzu zera, kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba. Kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya Data n'imbere y'abamarayika biwe. Uri n'ugutwi niyumve ico Mpwemu abwira amashengero. Amen. Amen. Ndondera ya majambo yo ku murongo wa 4 no wa 5. Ngo ariko ufise amazina makeya y'Abisarudi batanduje impuzu zabo. Haleluya. Nibo bazogendana nanje bambaye impuzu zera, kuko bibabereye. Bwa buhizi rero ngubu, abagomba kugendana n'Uhoraho Imana bambaye impuzu zera, batandujwe n'ivyaha by'iki gihe cy'iherezo, bagendana n'Imana bambaye impuzu zera, ngo kuko bigize gute? Bibabereye. Vous êtes digne. Birababereye kugendana n'Uhoraho Imana nk'abahizi bambaye ukugoroka, bambaye ukwera. Amakanzu yacu biratubereye ko tugendana n'Uhoraho twambaye amakanzu yo kugororoka, atandujwe n'iyi si n'ibiri muri yo byinshi cyane biriko byanduza abatari bake. Kuko ijuru rivuga ngo birakubereye kugendana n'Imana yawe, ukagendera imbere yayo atani daimoni. Muribuka ku mugihe cya Yosuwa ngo Satani yararavye ingene Uhoraho ariko agirira neza Yosuwa, ngo Satani acaza kwerekana ngo none hajya kuri gakanzu iwe hajya ndubona ari byarabaga.
marayika uraca avuga ngo iki? Wewe Satani urahagera aguhane. Turagomba twemerere Uhoraho no munsi atwambika ubuhizi, tuze tugendera imbere yiwe twambaye imvune ze zitandujwe n'ivyaha, ngo kuko bigize gute bitubereye. Je numva bimbereye. Ninde wundi yumva ko bimubereye kugendana n'Imana yambaye kugororoka? Biratubereye. Ivyo rero kugira ngo bikunde hari ico bisaba, kandi nico mperezako. Yakobo 4:7. Je dusenga. Yakobo 4:7. Ingusubira usome mwene data. Yakobo 4:7. Nuko mugamburukira Imana, ariko murwanye wa murwanizi nawe azobahunga. Nuko mugamburukira Imana, ariko murwanye wa murwanizi nawe azobahunga. Amen. Imana iguhezagire. Ndahejeje bene data, ariko uburengira mvuge buhoro buhoro ikintu tugomba kuzirikana murumva icyo ari cyo. Réfléchir avec méditation, tukibaze ko neza urugamba turwana rw'impemu uyu mwanya tugezemo hagati ya twe na Satani n'indahungu wundi. Zirikana neza. Ubwo si wowe uri kuramuhunga, ubwo si wowe uri muri strategy yo kwikingira ngo kata mva ko Satani bako. Ubwo wewe si wowe uri mu nyifato yo kuvuga ngo ufise umutwe muta ukingira uruguma ekada kacubunda eka. Iyo nyifato non seulement il est égoïste, mais aussi il est efficace. Sinzi ko murabona iyo umuntu ari kagwana n'umusumva inkomezi, uko ugomba kuvuga ngo ubwo ntiwondeka, none ntiwondeka, niko aguma guhushura. Akwisabye ndeka, none ndeka ndeka. Satani ntitumwisaba mu izina rya Yesu. Ntitumwisaba. Tugamburukira Imana. Mu Gifaransa bavuga ngo soumettez-vous donc à Dieu. Oui, soumettez. Uyibwire Mana, sans toi je ne peux rien faire. Alléluia. Mais avec l'Éternel nous ferons des exploits. Niko bibivuga. Sans toi nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons des exploits. Mwami wanje ntagufise ndumunyantege nke, ndumutsindwa nyuma y'abandi bose. Mugabo wewe uri mu ruhande rwanje, uwo ngwanya yobande. Icyo mpagarara imbere cyo bigiki ngo mugamburukira Imana, wihimana, wisumete ku Mana. Deuxième étape ngo cyugiriki ni muharawe igasinda bakundira ko murambirwa ntarahetse. Munuko mugamburukira Imana muce mugiriki mugwanye wa murwanizi. Kugwanya rero umugwanizi si defensive ngo ndakwisabye ndeka ngwemwe aho wagahereye ahandi wozumbabarira none nta gahembwe wompa mu izina rya Yesu ntakazoguha. Usabwa ahubwo kushikama kamubwira uti ndakugwanya mu izina rya Yesu, kandi sindakugwanya muri jewe gusa, ndakugwanya no mubo mu nzu yanje,
ndakugwanya no mu bo turirimbana, ndakugwanya no mu ishengero nsengeramwo, ndakugwanya no mu gihugu mbayemwo, ndakugwanya no mu babanyi, ndakugwanya mu izina rya Yesu. Ngo nabazocagira iki? Ngo muravyizera kwe abizera ko Satani ashobora kuduhunga. Iyo attitude rero yuko mwebwe ari mwebwe abahunga, nta buhizi burimo. Umuntu yarazi ko kwizera kwiwe ari we ukuza arahunga Satani, acaza apfukamita umusengero. Kuko abahizi s'abahunga Satani, abahizi n'abamugwanya akagira gute, akaba ari wabahunga. Abumvise amajambo Yesu nabagira. Umuntu yimenya ko intege nke zamubujije kuba umuhizi, akaba yitaba recruitment y'uno munsi yo mu mpemu, aho uhoraho agomba ko abanyeshuri muri kaminuza muri encadrement, uhoraho yironkera amatuta yo gushiramwo imbuto zirobanuwe mu buryo bw'impemu. Abafise ibyo bagomba gutunganya muze mufukane tubaseye kugira ngo à la fin, haleluya, Ezekieli ngo yereka marayika w'uhoraho ngo genda ngucuze babashira ku ikimenyetso abaza kwiyeza mufukame mutunamye, niho na bene so boshika bakaronka aho bapfukama. Abankadurera bavuga butumwa, muze mwumvirize abo mushobora kumviriza, kuko sinibaza ko muhava mushobora kubumviriza bose, ahubwo muze tubasengere. Abarimwo ba Gideyoni muhagarike kwikengera, Abagideyoni muhagarike kwikengera, si kubw'inkomezi zanyu. Iyo yabahamagariye kuba abahizi, izobaha imbeya zo gushira muri iyo mibindi ariyo mibiri yayo, zobaha mpemu wo bushizi bw'Amana. Umumidiyani azobahunga. Amena. Mwabahizi mwumva ko umwami atogira icyo abakenanye, Betelehemu tuzoshikayo, Abashaido tuzoshikayo mu izina rya Yesu Kristo. Betelehemu turayifata. Goliyati ntasuye kudukanga, ubugatanya bwiwe n'ivyuma yambaye, ibuye ry'uhoraho Imana riramukubita hasi. Vugana n'Imana yanyu, ukure muri wewe intambamyi, ndagusabe uce wizera ya yindi robanura abantu ikabagira abahizi. Ngo biratubereye ngo abagendera imbere y'Imana bambaye impuzu imvune zabo zejejwe mu maraso, ngo kuko bibabereye. Ukunyene mupfukamye birababereye, n'abariya basigaye mu ntebe birababereye, biratubereye twese. Amen. Mwari mukravere senga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo turarengutse imbere yawe, turagushimiye ubutumwa bwiza ko bukiriko buravugwa munsi y'izuba. Amaraso ya Yesu Kristo akiriko arakora ibikorwa. None Mana, n'ubu baraje imbere yawe bumvise ijambo ryawe rikabatsinda. Bamwe baje bafise n'ibindi bazi yuko bihana. None mpemu wawe uracagorera abantu ngo baze kwa Yesu. Urakoze kugiharira abanyabyaha, ibyaha biracaharirwa. Waravuze ngo kwihana no kubabarirwa bikwiye kuvugwa mu izina rya Yesu. Uhereye i Yerusalemu, none byarashitse nino mu izina rya Yesu. Abo baje gupfukama munsi y'umusaraba turabasengeye, ubushobozi bw'amaraso ya Yesu buhande imitima aba bantu bacumuye, aba bantu bimvamo intege nke bamaze iminsi badeshwa. Mu izina rya Yesu ubagirire imbabazi, amaraso ya Yesu aboze, ubasubire ubandike mu gitabo cy'ubugingo. Bamwe bavuye mu gihugu cya kure, hariya abana b'ibyangazi, nubakire mu rugo, nubambike impuzu z'abantu bakijijwe,
abadayimoni nibabarekure mu izina rya Yesu Kristo. Turabasabye kubohoka, turabasabye bitegenje mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Ubagirire ikigongwe, bavana agakiza, bamwe ni bashasha, abandi barafise intege nke bakijijwe, abandi bari barasubiye inyuma. Umwe wese ukwaje ni umutabara, umurokore, umuha ubugingo bushasha, umwandika izina mw'ijuru, hanyuma ukurikirane iby'ubugingo bwiwe kuko yizanye none agomba kuja mu rugo. Urakoze Mana kubabariye, tubisengeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye kuri ino jambo rije mu gihe cyaryo. Mana ni wewe wagiriye neza aba bantu, ubaha agakiza, ubahamagara, ubaha ijambo ryawe, ubaha amasengesho n'indirimbo. Ariko umuntu arashobora kugira ibyo atari umuhizi, akabiteteranwa, agatsindwa, akaneshwa, indirimbo azizi, Bibiliya ayisoma, aja mu masengesho, akamara atsindwa n'ibyaha. Turasengera Imana iyi misore n'inkumi, Mana ngo uyihagurutse kuba wahagurutsa Gedeyo. Hariho abisanga mu kinogo ajunje, afise ingano, ariko arasekura kubw'ubwoba, bavuga ngo Gedeyoni wa muhizi w'inkomezi. Mu izina rya Yesu Kristo, vugira kuri iyi misore n'inkumi yo muri kaminuza, bavugire ko Mana baba abahizi mu iyo ngingo. Hari abantu bariko barahona, hari imisore n'inkumi iriko irahona, hari abakuze bariko barahona. Aba nabo ni ugomba guhagurutsa nka Gedeyoni. Erega abameze nk'iyo Midiyani ni benshi, ibyaha biriho, ubusambanyi bwa kino gihe bumeze nk'iyo Midiyani. Mu izina rya Yesu akabariro ka kino gihe kameze nk'iyo Midiyani. Yesu, Yesu, ubushakanyi bwa kino gihe bumeze nk'iyo Midiyani. Harakenewe abameze nka Gedeyoni. Mu izina rya Yesu turabasengeye Imana, vugira kuri iyi misore n'inkumi hariya mu bugingo bwabo, bumve bahagurutswa na Mpwemu. Yera arahagurutse, barabahizi bagatinya urugamba mu gihe nk'iki. Mana baramiye bariko barahona. Mu izina rya Yesu Kristo bimenyekane ko ari ahantu bamye bavuganiye n'Imana, bahagurukana ubuhizi rukomeye, nka bumwe bwa Gedeyoni, nka bumwe bwa Dawidi, nka bumwe Yosefu yahagurukana muri Egiputa agashinga intare, akavuga Imana ya Aburahamu na Isaka, akabwira wa mugore mu buhizi bukomeye ngo jewe sinoshobora gukora icyaha nk'icyo. Mu izina rya Yesu Kristo turasabwa abantu b'abahizi, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, inkomezi za Mpwemu zibabashishe gutsinda ubwabo, zibabashishe kuramira bariko barahona. Ego mu Mana hariko barahona, Abamidiyani bariko barahonya, hariya abantu bariko baragwa mu vyaha, mu ngeso z'aba bantu, mu ngeso z'aba banyeshuri, mu ngeso z'imisore n'inkumi. Harakeneye kuboneka ko ari abahizi hariya mu nyifato, ko mbahotoma zabo mu izina rya Yesu Kristo. Nibavuga bavuge nk'abavugishijwe n'Imana. Turabasengeye bariko baravuga ijambo ryawe, mu vyitegererezo vyose vyo bokora baboneke nk'abahizi, baboneke nk'abantu b'Imana, baboneke nk'abantu bakijijwe. Erega hari igihe bitegereza batizwa muri Antiyokiya y'i Siriya, babona ingene bahagaze, bavuga bati barya n'abantu ki? Bati barya n'abagendanye na Kristo. Mu izina rya Yesu babonana ubuhizi, bavuga bashize amanga atabwoba, bagatinya. Mu izina rya Yesu turabasaba ubwo buhizi bave ngaha babujaye muri kino gikorano. Urakoze Mana, baba abantu ushobora gukemura mu gihe gikwiye n'ikidakwiye, baba abantu bashobora guhagarara mu gihe cy'intambara n'igihe cy'impore,
abantu bashobora guhagarara, abantu bariko barahona bavuge mu izina rya Yesu. Nizo turabibasengeye kugira ngo bashobore guhagarara muri kino gihe c'iherezo, bavuga ijambo ryawe bashize amanga. Urakoze Mana, urakoze kuvyumvise, urakoze kubahinduye mu izina rya Yesu, urakoze kubahinduye abahizi bo kurwana mu rugamba rw'icaha. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza tubisavye, amina. Yesu n'abahezagire. Tumusubire mu bibanza, ibikorwa tubishishikare. Kandi rero mukiriko muragenda, bari bagwaye ni mukire mu izina rya Yesu. Imitwaro yari bahangayikishije nikugweho mu izina rya Yesu. Amen. Kuko umuhizi arikiza kikizanya nabiwe.